Aje. Oi. Aje debloka. Aje. Drama vipi? Karibu nyumbani uko fresh. Oya debloka. Wakaza papa. Ah. Moize. Drama ni aje? Papa umeze fresh? Umeze neza? Urabereje ati. Umeze fresh? Karibu wacu mu gihugu cy'u Burundi. Twabonye show z'amateka akoze mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bakwakiriye gute muri rusange? It was good. Appreciate ko byagenze. Warishimiye abanyarwanda cyane bivanye n'indirimbo zawe, mwararirimbana nabo. Niki Manager uko fresh. Yes, Drama ariko arihuta cyane. Ngo agiye mu ntara ya Ngozi. Ajya Ingozi dufite iki? Ari show? Turi muri BGV. Niji. Yes, ni Dramati yamaze gushika mu gihugu cyacu cy'amata n'ubuki. MW. Aragiye nyine umwanya ubaye muto kwera ko agiye mu ntara ya Ngozi. Ariko uko biri kose nibaza ko Mungu wacu yagarutse. Hano hantu hariko harabera inama nico gituma parking yo ngaho iri kwiragorana. Ni Dramati. Drama manuri cyo none tugende basi turavuga. Drama ni iki wakoze mu gihugu cy'u Rwanda gituma bagushigikira kuri ye? Twakoze imiziki niyo bumvira. Inyuma yo warakoze show zitandukanye, wakoze show zibiri tena nziza kandi cyane. Wari watwaye na show gusa cyangwa hari ibindi bikorwa wakoze muri rusange? Umuririmbyi natwagwana akantu kamwe gusa. Yego kabisa. Ni byinshi nakoze ari byo babonye n'ibyo batabonye. Yes, uko biri kose tugiye mu ntara ya Ngozi. Mu ntara ya Ngozi birakenewe ko abantu baza kugushigikira cyane ni ibintu by'iwawe muri rusange. Ijyanye n'ibintu bya television. Kamarika wavuyo. Baje kuza tuganire. Yego kabisa. Tugiye kurangiza umwaka nka Dramati, tuzorangiza umwaka gute? 2025. Turindire muri 2025. Iyi 2024 bisigura ko ata reka uno musi habaye urubanza ngaha bariko barakora inama ngaha nico gituma bigoye cyane. Yes, ni Dramati muramubona agiye mu ntara ya Ngozi avuye i Kigali mu Rwanda. Murazi ko yakoze show ziteye ubwoba, show zimeze neza z'amateka, ari no mu modoka nziza cyane. So nimwe mu artist ariko baratuma igihugu cyacu kimenyekana. Nimubone bamushigikira mu gihugu cy'u Rwanda nuko afise amahiti, nuko afise indirimbo nziza ndetse zinameze neza cyane. Umwanya ni muto cyane agiye mu ntara ya Ngozi ariko uko biri kose nibaza ko ari fresh. Reka tumwifurize akazi keza. Respect. Thank you so much akunzi ba Star TV.